Mwaramutse neza mwese abadukurikira ndetse n'abatwumviriza nga kuri ino mbonesha kure yacu ena yanya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende bandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Turi kuwa mbere, turi mu ntangiro z'indwi twatanguye, turi kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa 2025. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mubasha kutwumviriza, baba abaherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abaherereye mu karere k'ibiyaga binini, abaherereye ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabateya mu cane sangwa abanyonyi biganiro byacu. Kaze twerekeze mu makuru akomakomeye cane, amakuru yibanda ku mutekano imbere mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse na ijya nino kwisi. Ikaze kuri mwese muraza kunyemerera, muramaze imisi mukurikira ndetse munumviriza amakuru n'ibiganiro byacu bigaruka cane cane kubikomeje kubera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'iko rero bwana Félix Tshisekedi Chilombo akorera urugendo nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, bivuga yuko by'umwihariko yari amaze imisi afise agahinda mu nyuma y'uko by'umwihariko abasoda b'u Burundi batariko bakiboneka ku mirongo y'imbere ku rugamba ruriko rurahuza by'umwihariko umuhari wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwana Tshisekedi yarafashe ingingo yo kongera by'umwihariko kuzana akayabo k'amahera nga mu Burundi, ayazaniye by'umwihariko Variso Ndayishimiye. Amakuru dukora rero ku bari bari ku kibuga c'indege kimwe rudende kirenga mu gisagara ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, yemeza ko bwana Tshisekedi yoba yaraganiriye n'umukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi Variso Ndayishimiye amasaha arugwa muri 2 yonyene, ndetse ngamusigira amavarisi y'amahera by'umwihariko yuzimo amadolari ya Amerika. Ibi ngo byarateye akanyabaga Variso Ndayishimiye, bituma atangura gupanga indi mipango mishasha ishobora kuzotuma n'abasoda bari mu gihugu ca Somalia bavanwayo bakerekeza ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga ko usibye kuba bwana Tshisekedi yarasabye Variso Ndayishimiye yuko rero by'umwihariko yamuhereza abasoda bashasha, by'umwihariko binavuga ko abasoda b'abarundi bari bamaze igihe batagaragara ku rubuga rw'imigwano, bari bakomeje kugenda bagaragara. Ubu noneho bivuga ko ingwano zimaze imisi ziraba, abasoda b'abarundi bongeye kurungikwa imbere, ndetse byaratumye hongera kwibonekeza impfu nyinshi z'abasoda b'abarundi. Sibyo gusa bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se by'umwihariko bikomeje kugenda byibonekeza, kuko nyuma y'ugo rugendo by'umwihariko mu Burundi harakomeje umugambi wo kohereza abandi basoda ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko bikomeje kugenda biratugira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyamara nubwo bihagaze bitya, abarundi barakomeje kurira mu myotsi, barakomeje gufatwa n'ishavu n'agahinda mu nyuma y'uko abasoda benshi bakomeje kugenda barapfa. Nk'ubu tuvugana umwari wa M23 uri kuragwanira muri teritwari ya Nyiragongo hafi neza n'umujyi wa Goma, nyuma y'ingwano ziremere cyane zimaze imisi zirabera mu gisagara ca Masisi ndetse no mu bice bya Ndumba. Abivuga ko muri iki gice cya Ndumba abasoda baharugwa muri za 48 b'abarundi baba barafashwe matekwa, nk'uko byoma bigaragara by'umwihariko canga se byemejwe n'umwe mu bagwanyi b'umuhare wa M23 nk'uko byoma bigaragara. Nyamara abasesenguzi bakurikirana hafi ibera muri Kongo bati mu rugamba ubwo ari rwo rwose by'umwihariko haragwana impamvu kurusha ibikoresho bidafise umutima, by'umwihariko ushaka kuko umubiri urashaka ariko umutima ukanga. Ibi biravuze yuko umuhare wa M23 by'umwihariko ushobora kuzogwana ugatsinda byanze bikunze, bivanye no kuba by'umwihariko izo ngabo zose zindi z'u Burundi zo muri SADC, FDLR ndetse na FARDC n'abandi basanzwe barafatikanya, by'umwihariko bidashobora kuzongera ishingiro nk'uko bigaragara. Munyemerere twinjire mu rugamba ruriko ruratwara abana b'abarundi benshi, munyemerere twinjire ku kibuga c'imigwano nyuma igisagara ca Masisi ndetse na Ndumba. Ubu noneho ni muri teritwari ya Nyiragongo, by'umwihariko hafi neza mu kibaya ca Cibumba, by'umwihariko ahakomeje kugenda harumvikana urusaku rw'impoho ziremere cyane n'izindi nto nk'uko byoma bigaragara. Hari amakuru avuga ko abasoda b'Abarundi bakomeje kugenda barapfa ari benshi, ndetse by'umwihariko nubwo hatari hamenyekana ibitigiri by'abamaze gupfa mu miseze twarabashikirije, by'umwihariko n'amakuru ashimangira ndetse yerekana n'amazina yabo ndetse n'imyidondoro yabo. Kaze kuri mwese rero mutwumviriza sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu, mutwumviriza kuri Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane,
abandanya by'umwihariko gutohoza cyane ku bigezweho biravugwa ku mutekano, politike, diplomasi n'ibindi. Twibanda ku yari karavugwa mu Burundi, twari karavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaramukije mwese abatwumviriza bari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari by'umwihariko ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, mu bisagara bigiye bitandukanye no ku mitumba igiye itandukanye ku ma province amwe namwe, mwese ndabateye yambu cane. Kanze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Niba rugambye ngaha byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ubandanye kubisangiza ku banywanyi bawe. Kanze kuri mwese kuko rero intanguye ndabivuga by'umwihariko mu rugamba ubwo ari rwo rwose, by'umwihariko haragwana impamvu kurusha ibikoresho bidafise rero umutima, by'umwihariko ushaka kuko rero umubiri urashaka ariko umutima ukanga. Ibi niko bikomeje kugenda biramiranga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwana Tshisekedi bigaragara ko yoba yarashutswe yuko rero imbaraga za gisoda zishobora kuzamuhesha insinzi, maze bigatuma yirukana abanyagihugu biwe yemeza ko baraturutse mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ariko kugeza ubu uyu muhari bitewe n'impamvu zumvikana ucuragwanira urakomeje kugera wigarura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ibigwati bimwe na bimwe, ibisagara bimwe na bimwe, nk'uko byoma bigaragara, nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ibi ni nako bimeze renga mu gihugu c'ababanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho urugamba rukomeje by'umwihariko guhinana hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'ingabo z'icyo gihugu za FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo canke kwa Russie mu nk'ingabo za SADC zaraturutse mu bihugu nka Tanzania, Malawi ndetse na Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa, ndetse n'indi mihari igiye itandukanye myinshi ibumbiye mu kiswe wa Wazalendo, aba FDLR ndetse n'abashanshuro, hakiyongeraho ingabo z'u Burundi zo zikomeje kugenda by'umwihariko zirahura n'uruva gusenya mu nyuma y'uko zikomeje kugenda zirapfa. By'umwihariko umwe mu bagwanyi ba M23 yaraganira n'abamenyeshamakuru arashimangira yuko by'umwihariko ingabo zaharugwa muri 48 zo mu Burundi zarafatiwe mu kigwati cya Ndumba. Kuko byoma bigaragara aba basoda by'umwihariko biganjemo abacanshuro, abandi bahwema guhitana abanyagihugu kuko rero bapfa kurasa, bigatuma abenshi bava mu byabo abandi bakasiga ubuzima nk'uko byoma bigaragara. Kurundi ruhande kandi by'umwihariko ku rundi ruhande rero Major General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi arimo arashiramo rero umusemburo kuko rero yitwaza ubwumvikane bwe rero na Tshisekedi, by'umwihariko maze akohereza abana b'abarundi gufumbira by'umwihariko Kongo, nawe rero agakenyera kwipinda y'amahera rero atabarika yibikaho, kuko rero imiryango y'imponoke by'umwihariko ze zikakira ubuvungukira nk'uko byoma bigaragara. Ibi byongeye kuvugwa ndetse amarira yongeye gushoka ku banyagihugu b'abarundi mu nyuma y'urugendo by'umwihariko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yakiriyemo Felix Tshisekedi Chilombo, akaba mwene Etienne Tshisekedi arongoye Kongo kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024, aho bivuga ko yaramuzaniye amafaranga. Nyuma y'ibyifuzo byabo ndetse n'ibiganiro byabo bagiranye, by'umwihariko hari urutonde rw'abasoda by'umwihariko b'Ibirundi by'umwihariko rurerure cyane bagiye kuvuna bene wabo bamaze muri izi ngwano, ndetse n'abandi baca n'abakomeretse bikabije cyane. Ni urutonde rurerure cyane bigaragara ko by'umwihariko ari abasoda benshi by'umwihariko bagiye gufasha bagenzi babo ngaho ku butaka bwa Kongo. Ubu ngubu amakuru dufise by'umwihariko dukura rero mu nzego nkuru z'igisoda cy'u Burundi aremeza ko by'umwihariko Evariste Ndayishimiye maze kohereza muri Kongo abasirikare n'imbonerakure zibarizwa by'umwihariko mu 618, bakaba bagiye gusimbura abishwe abafashwe gucanga emiri ndetse n'abakomeretse bikabije cyane, kuko rero M23 iriko irasya itanditse, iriko irakubita itababarira. Binavuga ko kandi uyu mware wa M23 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ukomeje kugaragaza by'umwihariko ibihe bikomakomeye cyane by'umwihariko by'ingufu, ku buryo rero ubutegetsi bwa Kinshasa buriko beribaza iyo izo ngufu ziriko zirava. Ni mu nyuma y'uko rero bakomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Imbere ya Evariste Ndayishimiye ingabo z'u Burundi by'umwihariko zirakomeje gutikirira rero muri Kongo zirwanirira by'umwihariko Bwana Tshisekedi, by'umwihariko ntacyo bimubwiye, kuko rero by'umwihariko ikimuraje inshinga ari dolari gishyugwa by'umwihariko buri musirikare w'umurundi, nubwo rero ritamugeraho kuko rero abanza kurigenzura akabaha ubuvungukira cyangwa se by'umwihariko ntica nikize.
icyo rero umuntu wese yabona nuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye wagira ngo borose wabyukaga kugira ngo akomeze by'umwihariko guhondanya imihari by'umwihariko abavandimwe kuko rero bigaragara ko ashyigikiye gukwirakwiza urwango. Ntiwabona abana bawe rero bashira gukomeze kubatamika intare z'inkazi zo ku misozi ya Sarambwe ngo zibatigitse by'umwihariko binyuze mu mayeri menshi cyane y'ingwano yo mu nshamba intare zimazemo imisi ziriko ziritegurira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero nawe by'umwihariko yiboneye akaryo keza by'umwihariko gukomeza by'umwihariko ingengabitekerezo y'urwango rudafise impamvu yarahisemo gufatanya n'ingabo za Kongo abazarendo ndetse n'interahamwe za FDLR zakoze onyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu bikorwa byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Igiciro cyabyo rero ni umuriro kuko rero abasirikare be by'umwihariko barahashiriye bihagije cyane kandi bibabaje abandi by'umwihariko bagafatwa mu matekwa. None yarahisemo rero kohereza abandi bihumbi by'umwihariko abandi by'umwihariko uruhumbirajana nabo ngo by'umwihariko bafumbire amashamba ya Kongo n'ubundi yarasanzwe yifisiye ifumbire yayo. Urutonde rw'abasirikare by'umwihariko rw'abasirikare bariwe n'urusasu rwa M23 rurerure cyane ariko kandi no rwa batayo y'icenda igiye kubasimbura narwo rero si rugufiya cyane. Ibi byarateje umwijyane hagati rero y'indani muri CNDD-FDD aho imiryango yaba nyakwigendera rikomeje gushinza Evariste Ndayishimiye ruswa rero ajyana by'umwihariko umururumba ikamuhuma amaso kuko rero abamuri hafi bemeza ko urebye uburyo rero yahindutse by'umwihariko atazasiga niyo nka atayiririye cyangwa se ngo ayinywere muri Kongo nk'uko byoma bigaragara. Abareberera hafi ibya politike yo mu karere k'ibiyaga binini by'umwihariko bo bemeza ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwabaye bubi cyane ugereranyije n'ubwo yasimbuye Nyumuhisi Petero Nkurunziza aho by'umwihariko ubutegetsi bushora by'umwihariko ubuzima bw'abaturage babwo ku mpamvu zidafise rero inyungu igihugu kidafite inyungu igihugu by'umwihariko ibintu bishira by'umwihariko Ndayishimiye mu mazi abira kubera igitutu ashyirwaho rero n'abagwanya ubutegetsi bwiwe nk'uko byoma bigaragara. Ikindi kandi abasirikare b'Abarundi barakomeje kwinubira ko rero bafatwa nk'imfungwa z'intambara ya Kongo by'umwihariko mu nyungu za Evariste Ndayishimiye ibintu bemeza ko rero ashobora kubyishyura by'umwihariko mu gihe kitari icyakure. Bakababazwa nuko rero banafatwa by'umwihariko ntihabeho n'uburyo rero bw'ibiganiro bwatuma rero byibura abakura mu kimwaro by'umwihariko ntihahamuka y'ingwano mu muriro bose mu muriro baba ariko barirohamo wa M23. Akayabo Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe na Felix Tshisekedi byemezwa ko by'umwihariko ayasangira n'imandwa ze zafi zo muri CNDD-FDD zirimo Gervais Ndirakobuca uzwi nka Ndakugarika dore ko rero ari no mu bakurikiranwa by'umwihariko n'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha by'umwihariko rwa ICC kubera uruhara yagize rero mu iyicwa y'abatutsi mu Burundi bakaba bageze by'umwihariko no muri Kongo aho barimo rero gukomwa by'umwihariko mu nkokora n'uyu muhari wa M23. Uyu nguyu Generali Gervais Ndirakugarika by'umwihariko ku itegeko rya Eneva by'umwihariko yaramaze no guha rero intwaro imbonerakure by'umwihariko ibihumbi bishika muri bitatu zo muri CNDD-FDD ngo zige rero gukoreshwa nk'abacanshuro ba Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye gusa. Mu nyuma rero yo kumenya ibyabaye ku ngabo z'u Burundi rero aba bamaze gutera umugongo iki cyemezo maze sugutoroka bivayo rero abasigaye babo bafungwa bazira rero gusuzugura ibyemezo bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hagati aho kandi by'umwihariko imihari igwanya ubutegetsi bw'u Burundi ifise ikicaro muri Kivu y'Amajyepfo nka Reditabara Forebu FRN ndetse na CNL by'umwihariko irakataje aho ridasiba kugarika inzego z'umutekano z'u Burundi mu bitero byibasira ibirindiro byabo ibya gisirikare ndetse n'igipolisi ndetse bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko bizoma bigaragara. Birashoboka cyane yuko rero izo nyashyamba ziri gutegura urugendo ruzerekeza Igitega mu gihe Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ashishikajwe n'idolari akura kwa Tshisekedi. Biravuga ko rero mu nyuma kandi yo kubogoza bamwe rero mu ndogozi nkuru z'igihugu ndetse no kwangira bamwe mu nyepolitike bamwe na bamwe bari basanzwe barafise ijambo riremere cyane nga mu gihugu cacu ciza
c'u Burundi kuko vyoma bigaragara cane nka Honorable Agathon Rwasa bigaragara neza yuko by'umwihariko hagiye gutangura ibindi bikorwa bishasha. Turabibutsa ko kandi ibi bikorwa by'iterabwoba haba muri Kongo ariko by'umwihariko bikanagira ingaruka rero ku bindi bihugu byo mu karere kwisonga nk'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda kubera imihari y'iterabwoba nka FDLR n'iyindi ifatanya n'izi nzego nk'uko vyoma bigaragara. Isi yose izi neza ko u Burundi haribwo rero bwari bushyigikiye umuhari w'iterabwoba wa FRN by'umwihariko na MRCD ya Paul Rusesabagina abicanyi bagabye ibitero mu majyepfo by'umwihariko ndetse mu burengero bw'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2018 na 2019 ndetse no mu mwaka wa 2021 waragerageje kugaba ibindi bitero shuma rero uturutse mu Burundi, ariko usanga inzego z'umutekano z'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda zijyamiye amajanja by'umwihariko ziburizamo by'umwihariko ku rwego rutazibagirana, ndetse na shebuja akisanga arya indimi ngaha imageragere muri imwe muri gereza za mbere zipfungirwamo by'umwihariko bamwe mu basanzwe bafise ibya biremereye cyane mu gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda. Mu miyoborere ya Major General Everson Ndayishimiye yaragaragaje ibimenyetso byo kutubahiriza imigabo n'imigambi iganisha ku mahoro, kuko rero ahambere ahangara yarahoze ayobora buhumye rero urubyiruko rwa Kongo rero by'umwihariko n'u Rwanda agwereka ko rero by'umwihariko rukwiriye kwivuna preza w'abanyarwanda ngo ko rero ari we kibazo, ariko kandi yarahawe ubutumwa mu Kirundi by'umwihariko ndetse no mu Kinyarwanda kugeza ubwo rero leta itajyanywe by'umwihariko isohora amabaruwa rero yo kwihora by'umwihariko bakosora amakosa rero by'umwihariko yakozwe na Generali Neva. U Rwanda narwo rero by'umwihariko ntiruhwemye guhumuriza abanyagihugu bago, aho abayobozi bago nka Perezida Kagame ndetse n'abandi bayobozi b'ingabo bahora iteka babwira abanyarwanda ko rero ibikorwa by'iterabwoba ari ikibazo gihangayikishije u Rwanda n'akarere, ariko ko umuti wakozwe ubu ngubu wamaze ndetse no kuvugutwa ku buryo rero by'umwihariko uzarenga umurongo utukura azaba yikojeje ikara ryotsa rero ku munwa. Nk'uko byoma bigaragara rero by'umwihariko inzego nkuru by'umwihariko cyane z'igihugu cy'u Rwanda zirakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zibashe kuba by'umwihariko zoshyikiriza umutekano wuzuye abanyarwanda muri rusange. Kugeza ubu igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kirakomeje ibikorwa byacyo, cyane ibikorwa byo kurungika abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nubwo bihagaze gutyo kandi iyi ngwano irakomeje kugenda ifata indi ntera, kuko abatari bakeya bakomeje kugenda barayiburiramo ubuzima nk'uko byoma bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya biganjemo igisoda c'u Burundi by'umwihariko ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko nubwo hakomeje kugenda harabera urugamba ruremere cyane by'umwihariko bateye ubwoba n'uburyo urugamba rukomeje kugenda ruramera. Bamwe mu baganiriye n'abamenyesha makuru by'umwihariko bacu bahirerenga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baremeza neza yuko muri Nyiragongo cyane mu kibaya cya Kibumba by'umwihariko hariko harumvikana umuriro w'urusasu ruremere cyane. Biravuga ko impoho ziremereye cyane ariko ziriko zirifashishwa, ndetse by'umwihariko ariko aracishwamo kubera ari imisozi miremire no mu birunga hakazamo na zimwe mu ndege nk'uko byoma bigaragara, cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arasigura ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibihe bidasanzwe bigendanye by'umwihariko n'ibitero bishobora kuza kwibasira kino gihugu mu nyuma yuko imihari igiye itandukanye nka Red Tabara isanzwe irakorera mu mashamba ya Kongo ariko arategura ibitero biremereye cyane. Ibi kandi biriko biraba mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu gihe hakomeje kugenda hagaragara nk'uko utari mwiza by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri rusange. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bipfira he ngo abarundi bame bariko baridogera ikibazo ca internet mbi kandi izimbye nga mu Burundi. Nico kibazo rero cyazindukiwe n'abari mu gisata c'ubuhinga bwo gutumatumanako. Hari mu kiganiro umushikiranganje mu byajejwe rero harimwo ugutumatumanako amakuru by'umwihariko Leocade by'umwihariko Ndacayisaba yagiranye nabo uno munsi
by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara. Yatanguye abasaba kuvuga ico rero bariko barakora kugira ikibazo ca internet gitore rero umuti. Yahereye kuri Romiteri ati mutubwire ibyo rero mutegekanya gukora n'ingorane muhura nazo by'umwihariko zotuma ibyo mwiyemeje bitazoboneka. Ageze kuri Econet Leo yaragize ati abo muri Econet by'umwihariko Leo iyo tuvuganye by'umwihariko bama bavuga ingorane gusa nta na rimwe rero bama umwizero. Ubu rero by'umwihariko turagomba mutubwire nimba mubona ko rero by'umwihariko bidakunda amwugare canke se by'umwihariko muvuge muti twebwe muri internet byanse tugomba dukorere by'umwihariko muri Marire gusa by'umwihariko naho nyine tumenye mbega mugire kuhakorera iki. Yongeye arababaza ibibazo ikibazo c'amatagisi by'umwihariko bafite by'umwihariko leta aho bajejeje kuyariha nk'uko byoma bigaragara. Francine Ihorihoze yaraserukiye Econet by'umwihariko Hero yishuye ati mudufashe kuronka amahera by'umwihariko mva makungu n'igitoro uno munsi by'umwihariko Econet ikenera amaritiro ibihumbi 40 rero kundwi ariko by'umwihariko turaronka ibihumbi 5 canke 10 gusa. Dutegekanya gukoresha imishwarara by'umwihariko y'izuba mu masite by'umwihariko arenga ijana uno mwaka 2025 uzohera twahize by'umwihariko kuri 50 muri 2026 naho rero 50 nayo by'umwihariko kubyerekeye kuriha amatagisi. Ekorone iheraniye leta yaragize ati ni ikibazo turiko rero turaganira n'ababijejwe kandi by'umwihariko kiri mu mugongo mwiza. Diamond Bucecegera cutwara Romiteri nawe ati ubu bisa nk'uko rero turya ikiremvye tukirace ko by'umwihariko mu kuronka amahera rero mva makungu adatuma rero tugura ibikenerwa by'umwihariko kubyerekeye igitoro. Turaronka ibice 2 munsi ya 20% muri Sopebo by'umwihariko ikindi by'umwihariko tukizana hanze rero bidutwara ingufu rero nyinshi cyane. Ga mu Burundi byose biriko birapfira kubigendanye n'amahera mva makungu akomeje kugenda arabura ariko kandi yakiyongeraho by'umwihariko nibura ry'ibitoro nk'uko byoma bigaragara. Ibi byose nimwe mu bibazo bitegereje Variation Ndashime muri 2025. Bashimire dusubira amasaha imbere.